yuko ugendana n'umuntu, imbere yuko wifatikanya n'umuntu, hari umuntu mushobora gucanga umutahe, mwacanga umutahe kuva uyo munsi amafaranga yawe yose akayonga. Muko muranyumva? Yawe yose akayonga, ugahomba, ugasubira ku itapi kuko mwacanze n'umuntu w'umunyamuvumo. Haleluya. Wirinde abantu mugendana, wirinde abantu mufatikanya. Bibiliya iravuga ngo kubana n'abanyakiri vyonona ingeso nziza. Iyo ugendana n'abantu babi vyonona ingeso zawe. Bifatanya nawe bagirana amasezerano ariko batabanje gusiguza Imana. Haleluya. Ukwiye gupfa ibintu byose ukoze ngo kubera ko nabonye n'akaya bikoze bigaca bicamwe